Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwatunganijwe n'ishirahamwe FOCODE. Kiretse ko gushika ubu bigoye kumenya ico mu mugambwe CNDD FDD bafatira ko mu guhitamwo abaja muri leta, hari n'abatogwa bakamara mu mabanga umwanya urume rumara, imvo zatumye bahindurwa ntizimenyekane. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa 2025 mwaka 2026 tugaruka ku bagize leta baheruka gusezererwa ubutarariye murantunga inyuma y'amezi 5 gusa bari bamaze mu mabanga bari bahawe. Kubera iki none bahinduwe abashikiranganji babiri gusa? Bakuwe ku mpamvu izihe? Mbe niba hari hakenewe impinduka, abo babiri nibo bari guhererwa ko mu gusezererwa? Abariho bo ivyo bakora vyoba bishimishije canke binezera abanyagihugu? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana ari nawe agiye kwakira abatumire no kubabwira indinganizo za kino kiganiro. Alice mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe abariko baradukurikirana bose abashitse ku murongo n'abariko baraza muri kino kiganiro. Rero uno munsi tuzakuba turi kumwe n'abatumire batatu, ndabona hariho wamaze gushika ku murongo. Tuzakuba turi kumwe na Felix Niyonkuru arongoye ishirahamwe Kavib. Felix Niyonkuru turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri Ego naje ndabaramukije Alice kana Gilbert, kandi ndamutsa nabo tuza gusangira ikiganiro, abaza kutwumviriza eka mbere n'abazotwumviriza mu nyuma, kandi mwakoze kuntumira. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Silver Nimpagaritse, yahoze arongoye sentare ijeje kubahiriza ibwizwa shingiro, ngira mu kanya araza gushika ku murongo nawe nyene tubane muri kino kiganiro. Umutumire agira gatatu ni Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodevu, nawe yenda bana tarashika ku murongo, ngira ngo mu kanya baraduhamvya kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Alice, imbere yo kuvuga kumbure uwundi mutumire, Kefa nimba ariko aratwumva yo kugura mikro kuko yatwandikiye aratubwira ko ari ku murongo mugabo ntituriko turamubona. Kefa nimba mutwumva mu kugura mikro kugira ngo dushobore kubaha ijambo. Murashobora kubandanya Alice. Ego Gilbert, nkuko bino biganiro dukunze gutunganya twama tubigira, kiza kuba kiri mu mice itatu. Mu muce wa mbere tuza guha ijambo bano batumire turi kumwe kugira ngo bace irya nino kino kiganiro turiko turavugana ko kuri uno munsi. Mu gice ca kabiri niho duha akaryo abariko baradukurikira kugira ngo babaze ibibazo canke baterere, naho hariho abakunda gusaba ijambo mu gice ca mbere batwihanganire barindire ko twinjira mu gice ca kabiri. Igice ca gatatu ca kino kiganiro tuza kuraba hari udusembwa tuzoba twavuzwe muri kino kiganiro icokogwa kugira ngo duhinduke abo gikora n'igihe cokogwamwo. Kino kiganiro muriko muragikurikira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya FOCODE. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu bihiga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikiraho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert, turashobora kuja mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Alice, barakoze bamaze gushika ku murongo. Akabazo reka kambere tugahere ku mutumire twamaze kuronka ku murongo. Felix Niyonkuru, kumbure murakurikirana cyane ibijanye n'abari muri leta, impinduka ziguma ziba. Ubu muri ino ndwi mwarumvise ko hari impinduka zabaye. Mbega hari cyabatangaje? Mwari muvyiteze? Nimba mwari mwiteze ko hari abohindurwa, hari guhindurwa ajya amazina twumvise? Ego urakoze Gilbert, urakoze kuri ico kibazo. Hangira hari ikindi kiganiro sindavyibuka bigeze kubaza ico kibazo igihe umushikiranganje w'ubutungane baraye bakuye mu mabanga, yari karakora ibintu bidasanzwe ahindura abantu avuga yuko bariko bakora amakosa. Barabajije bati mbega mu muntu ubona iba ari karakora bizobandanya, ubona azobishobora? Twagumanye amakenga kuko mu bisanzwe umuntu arashobora kugira umutima wo gukorera igihugu no gukora ibintu uko vyategerezwa gukorwa, ariko akabura aho abikorera. Nivyo vyahavuye bishika rero. Eka mbere rero nkagira ko mvuga yuko ata kintu cadutangaje tubonye aba bantu babahinduye,
aha ubuno vuga cyane mbere n'umushikiranganje w'ubutungane kuko niwe twari tumaze iminsi tubona mu bikorwa vyiwe hariho impinduka nyinshi yakoze ubundi ajanywe yarajejwe ivy'ubwubatsi ntitwari bwamwumve cyane canke ngo tubone byinshi biriko birakorwa mu bushikiranganje yarongoye ariko nka leta mu bisanzwe leta bari imwe iyo ico bita system iyo hari umugwi w'abantu ari ufata ingingo mu kibanza c'abandi ni gake rero umuntu iyo ashaka gukora ivyo batiyumvira ko vyari gukorwa uko aragamaho canke ngo amare kabiri je nibaza yuko ari muri iyo ntumbero rero novuga nti aba bantu bahinduwe bamaze akanya gato amezi nk'atanu yonyene uri mu bushikiranganje sinovuga ko wowe uranaronka n'umwanya mbere no kumenya neza canke ngo ufate intumbero uko wokora ibintu muri ubwo bushikiranganje bakuye n'ingoga rero barononye na vyinshi kuko umuntu iyo atanguye isemo ukazobona bayimutesheje mbere atarashika no hagati uwundi azoza asubira gutangura ku ntango nibaza ko ari cyo baba bashaka kuko turi no mu bihe bidasanzwe ibihe tumaze iminsi tubona hari ivy'amatora haba mu mugambwe haba amatora azoba y'umukuru w'igihugu ayaheze hagiye haribonekeza ibintu vyerekana vy'ukuri yuko hariho ca kigwanisho bafata c'ubutungane kugira baze barahohotera abantu baze barazivya abantu baze baraka uburenganzira abantu ubushakashatsi bw'ubutungane rero ikintu gikomeye cane bakoresha na cane cane iyo himirije ibintu bihinduka muri politike naho noba ndagejeje sinzi ko ndakwishyura ikibazo cawe jire Ego Felix niyo nkuru uwo mukiraho nyene umushikiranganje w'ubutungane yaramaze igihe gito n'ivyo ariko abatari bake bashima nkuko mwabivuze ivyo yaramaze gukora muri kino gihe eka mbere no mu mugambwe CNDD-FDD ivyo tutari tumenyereye abatari bake baranditse ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe baranabivuga ko bababajwe no kubona uwo mushikiranganje akuwe tukibuka umukuru w'igihugu ko yigeze kugira ati mu butungane hariho ibibazo hariho ibintu vyinshi bitameze neza ariko uwo mushikiranganje akaba ariko arahindura ibintu ntimubona ko harimwo igihushane c'ivyo muri politike bavuga n'ibikorwa kuko umuntu ariko arakora neza baciye bamuhindura ego nivyo nariko ndavuga mu bisanzwe ahafatirwa ingingo mu gihugu c'u Burundi saho nibaza benshi canke twese twari twiteze iki bikagaragarira hehe nuko biboneka ko ari umuntu yahawe amabanga n'umukuru w'igihugu kuko niwe ari hejuru ya vyose washaka ibikorwa ibi yari karakora uwo mushikiranganje twari twiteze canke twizeye yuko biriko bishimwa n'inzego zo hejuru na cane cane abamushizeho kanatsinda warabona yuko ari impinduka nziza muga rero hashitse igihe ukabona kanya gato nk'aka baramuhinduye ni ukuvuga yuko hariho ngira urwego naho rutazwi canke abantu bashobora kuba bazwi canke batazwi bari hejuru rero bagira bati uyu muntu iba ariko arahindagura ubu ntibizohava bidukorako na cane cane yuko ndiko mvuga igisata c'ubutungane nk'umuntu yagiciyemwo iminsi itari mike burya ingingo sinovuga ngo niho honyene mugabo reka mvugaho nzi burya mu butungane ahafatirwa ingingo nibaze yuko atari mu nzego tuzi zo hejuru araba umukuru w'igihugu ashiraho izo nzego kuko uko ndabizi nuko nk'abo batwara amasentare dufata akarorero nk'abo batwara amasentare abo batwara amaparike yo mu ntara igenwa ryabo sinizeye kandi sinokwemanga rwose yuko umushikiranganje abigiramwo uruhara kenshi kuko izina ry'umuntu atwara sentare mu ntara izina ry'umuntu atwara parike mu ntara ubwa mbere na mbere rica mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara niwe afata ingingo atuyu turashobora kumwemerera akaja muri iki kibanza hariho rero icyo bakunda kuvuga cyane ngo ntatugora kutagorana rero muca mwumva ivyo ari vyo baronderera umuntu atabagora kuko burya naho tubona umenga ubutungane bukora bugoyagoya ubutungane bukora nabi nama nabishikirije kenshi
amategeko mu Burundi n'amategeko yubatse neza kandi meza ahapfira no gushirwa mu ngiro. Iyo rero haje umuntu bakavuga tujya aratanguye kutugora isi no bushikiranganji gusa mbere no mu rwego rwose rw'ubutungane haba abarongoye ry'amasentare haba abacamanza kuko niyo haje amadosiye novuga akomakomeye bakunda kuvuga mu gifaransa yuko les dossiers sensibles usanga hariho abantu bama bazwi muri sentare bati cushiramwo naka na naka na naka ububasha bwari bufise umukuru wa sentare y'ugutunganya sentare yiwe ati uno munsi naka na naka nimwe ayo madosiye nimwe muzoja kuyaburanisha ugasanga umugambwe bavuga bati irya dosiye uzoshiremwo naka na naka n'uwacu byarahindutse rero mu kugena abategetsi bo mu bushakashatsi bw'ubutungane hajamwo politiki kurusha ubumenyi n'ubukerebutsi nico noba nibaza yuko coba gituma umuntu ariko aragerageza gukora neza buke buke atafise ikibanza na cane cane mu ntwari ya CNDD-FDD nkuko tubibona muri iyi minsi. Mugomba gusigura ko yoba yakuwe kubera ko akora neza. Sinoreha kuvyemanga kuko uravye abantu yashitse ahindura hariho abantu mbere bari barigeze akananira abahinga bazi yuko badakorwako mugabo ashobora kuba yabikoze avyiyumvira canke abikoreshejwe afashijwe n'uwundi mugabo urwego rwa CNDD-FDD ugasanga ntiruvyumva uko nibaza ko ntiyoba azize amakosa kuko tumaze kubibona muri iyi minsi harabaye impinduka n'ukuri muri urwo rwego bisigura ko babwira bati mbega uyu tukamureka akabandanya bizohava bikunda vya bindi bivana n'ivyo ariko ariyumvira vy'ejo niko ndavyiyumvira nshobora kuba nihenze mugabo n'ukuri nibaza ko kutoba ari guke muri ivyo bintu. Felix Niyonkuru hariho abagira bati izi mpinduka yagize muri amezi 5 yari amaze zoba zakoze ku nyungu z'ibihangange bimwe bimwe mu ntwaro no mugambwe CNDD-FDD abo mwe muremeranya nabo? Turemeranya nabo cyane ahubwo nivyo nariko ndavuga kubera mu kugira uronka amabanga mu bushikiranganji bw'ubutungane nariko ndabivuga si uwo ari we wese batora hariya hariho umuntu ico bita parrainage hariho umuntu wakwizanira kugira ushobore kwizerwa ngo baguhe sentare baguhe parke no kuvuga muri iyo ntara y'iwanyu haba hariho umugenerale haba harimo umuntu akomeye umugambwe CNDD-FDD hariya hejuru avuga tuyu undamuzi n'uwo hari iwacu ico tuzomutuma cose azogikora. Muri iyi minsi rero tuzi ko ubutungane aribwo bukoreshwa mu kugira abahonyange uburenganzira bw'abantu cyane mu kubanumisha nibaza yuko babonye ariko akora kuri ba bantu nyene bamwe bakabishima kuko ivyo ntawe reka kuvyemanga muri CNDD-FDD hariho abantu b'umutima bakunda igihugu kandi bifuza kugikorera mugabo babura aho bakorera nivyo nayo nashikirije. Nibaza yuko rero boba mu kuhinduye haba harimo n'ubwoba bweje bati mbega uyu muntu ubwo ntazohava tumenera itabi canke ntazohava yanka vya biri twahora dukora maze ugasanga hari bitugoye. Nibaza ko ari iyo ntumbero rero boba baragiye mu kugira bamuhindure n'ahandi ho muri aka kanya sinovuga ko hari amakosa yotuma bari kumukura mu mezi 5 n'ukuri n'umwanya muto cane mu bushikiranganji winjiye mu bwa mbere. Ego ku bwanyu niba hari hakenewe impinduka zari kuba ku bashikiranganji cye ku bushikiranganji ubuhe kubera iki bamwe bagumyemwo abo nabo bagasezererwa hagahindurwa babiri gusa hari amakuru mwamufise? Amakuru munyihangane gato imbere yuko munyishura Kefa yatubwiye ko ari karatwumva nimba mutwumva Kefa nibizi kora kuri ako kamikro hanyuma mwugure kugira dushobore kubabona ntituriko turabona twebwe ku murongo nubwo mutubwira ko muriko muratwumva mwodufasha kugira ngo mushobore kutworohereza murashobora kwishura mu kurindira yuko mu buhinga bw'ivyuma badufasha tukaronka abandi batumire Felix Niyonkuru. Ego mu bisanzwe uko biboneka nibaza yuko umushikiranganje w'ubutungane uko ariwe twari kutuvuga cyane no munsi atari we yari kuba wa mbere mu babogojwe na rijya mu makuru dufise hariho nabandi byagaragaye yuko banacinjira mu bushikiranganje babahaye baciye bakora ibidakorwa ivyo byose twaravyumvise aho umushikiranganje w'ihiya ca leta yavugira imbere y'inama nkenguzamateka yuko nk'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi
agishika honyene yarahiye yasinye kontra y'imiliyoni zitagira uko zingana z'amafaranga bidaciye mu mategeko mukabona uyo nta na kimwe nta nico rabivuga ko eka mbere uhereye mu nzego zo hejuru kabaye kamizwe n'ingoma ngira ni kubera hari hagiyemwe abandi za fomi bigaragara yuko hariho rero inyungu z'abantu bakomakomeye bake mu Burundi aribo bapfukamye mu nda igihugu zoba zariko zirabura ngene zitutuza mu mpande zose bakavuga ati tuzoba dusanga hariho amariba ariko arugagwa kubera baje bakora ibi nibaza ko ari ivyo ni intumbero nibaza ko ari iyo nayo ahandi iyo bagomba guhindura leta ntibari guhera ku mushikiranganji w'ubutungane Artemo Katiha nk'uko twari tumaze iminsi twumva kandi binagaragara ivyo ariko arakora akorera igihugu ubushikiranganji eka mbere muri rusangi ubutungane. Gilbert ndabona Silver n'impagaritse yashitse ku murongo. Silver n'impagaritse nimwe muriko muratwumva kaze muri kino kiganiro. Mwaramutse murakoze cyane kumpa ikaze ndabaramukije n'abeko batwumviriza no mutumire wundi tugira ngo dusangire ikiganiro sinzi ko muriko muranyumva ariko Ego turiko turabumva ijana kwijana. Ego murakoze nari nkibaramutsa ama mwaka mushasha vyari vyagoranye ikiganiro ndagisa n'ugifashe camaze gutangura sinumvise aho cahereye ariko ngira ngo muri hangana muze kudusubiramwe bimwe bikeya canke haizo turiko turumva umujo. Ego me Silver n'impagaritse turiko turavugana kuri ibi vy'abashikiranganji babiri baherutse guhindurwa. Twavuganye cyane ku bijanye cyane n'umushikiranganji w'ubutungane mwebwe mwahoze murongo sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivy'ubutungane murabizi mwebwe ihindurwa ry'umushikiranganji nk'uwo yaramaze igihe avugwa ko ariko arakora ibintu bidasanzwe ibintu vyiza na cyane impinduka zitari zike yaramaze kugira muri amezi 5 mwebwe mwaryakiriye gute mubona risigura iki? Ego murakoze ku kibazo ariko ndumva aho yerekana bijanisha umutumire mugenzanje haraho nyene nuko muri intwaro ya CNDD-FDD umuntu agombye kuja kubiri n'umurongo wabo wo kugendera ku butungane gukoresha ubutungane nk'ikigwanisho cyo gukandamiza abanyagihugu abo batavuga rumwe aba agiye kubiri n'ivyiyumviro vyabo. Ntaraja muri vyinshi rero nibaza ko uravye umwanya maze naho ico umuntu yogaruka ko ari bisanzwe ko umushikiranganje ashobora guhindurwa witumirije ku butungane usanga ico azize ari aho nyene mwari muvuze cerekeye ko yari karagomba kuzana impinduka. Umwanya muto hamaze twari tumaze kumva ko abantu benshi vyamaze gukora babishima mwarabonye akiyashika ko yitwaye nk'umuntu yifuza ubwingenge bw'ubutungane mu bikorwa bike yaramaze gukora kandi vyiza numva bishimwa na benshi naho turi kure tubirabira kure tukumva ko yaraje umengazanye ugushaka gutandukanye cyane nuko abatwara bubu yaraje akora ivyo batifuza ko bikorwa kuko mwarumvise abantu bagezwe ibiturire ko atabihanganiye mwarabibonye yarabikoze yarabivuga kandi yabihanganiye benshi baremaze gukurwa mu buzi kuko bakorana n'abakandamiza ubutungane. Donc narinze kuvuga vyinshi rero ngira ngo turaza kubigaruka ko murindi yarazanye wo kugomba gusubiza gutamana ubutungane ngo buse naho bwo kwigenga ntivyanezereye na gatoyi abasanzwe batwara ububo muri CNDD-FDD. Sinibaza ko bari kumwihanganira nibaza ko nimba batamwihenze ko mu kumushiraho nkuko mugenzanje yarabivuze kuko ivyo byose muri CNDD-FDD bose haja si ntibashima biba baramwihenze ko kuko uravye bikera amaze gukora biragaragara ko yasa n'umuntu yifuza ko ubutungane bwokora bwigenga. Reka mbe ndagarukiriza ngaho. Kumbure Silver abariko barabumviriza nako kabazo twabajije Felix niyo nkuru musanzwe ubukoze neza arashimirwa gute mwebwe mwosigura yuko umuntu yakora neza ari we aca kugwa
hanyuma abo bandi batoba banezerewe bafise ububasha bwahe n'ingufu zihe zo gutuma umushikiranganji ahinduka bikorerwahe? Mwarabibonye, twarabibonye tubimazemo igihe, butungane narabukozemwo ndabuzi. Hari ikintu umugenzanje yarasiguye, burya rero umushikiranganji w'ubutungane ni igikoresho gikoreshwa kugira ngo ubutungane bugume buri mu kwaha k'ubutegetsi. Ubundi iyo ubutungane bwigenga, zirya ntwaro zitatu, executive, legislative na judiciaire, ziba zitandukanye. Muramubara zirabivuze mu kirundi ciza. Rero iyo intwari igomba gukandamiza ubutungane, aho ihera ni mu gushiraho umushikiranganji aborohereza mu kugendera ku butungane, mu kubukoresha uko wewe wifuza. Rero intwari imaze kuba yonyine itemera ubwigenge bw'ubutungane, nta kuntu yohava ngo ize gushimira uwurondera urwanira wifuza ko ubutungane bwo kwigenga, kuko buramutse bwigenze ya makosa akogwa yose, yama execution extrajudiciaire, ibi byose twidogera byo havuye bihagarara, ubutungane bwikanguye bugafata ijambo. Bunigirwa mu menshi rero bihereye ku mushikiranganji w'ubutungane, bikamanuka bikaca vyinjira mu rwego, urwego rukabura kuba urwego, rugakorera ku gitsure no ku itegeko y'ubundi ubutegetsi executive. Rero umushikiranganji aja agomba guhindura uwo murongo, urumva ko atari kwihanganirwa. Sinzi ko ndabishuye neza. Kumburengirana ikibazo gisiga ubwenge kigoye kwishura, ariko ngira abariko baradukurikira bumvise iciyumviro mwatanze kuri ico kibazo. Hari akabazo twari twabajije kandi mugenzanyu yamaze gushika ku murongo, tukaba twiteze no ko na Kefa hava duhamvya mu kanya. Kiretse ko mwebwe mwakoze mu butungane, ariko murazi n'ukuntu intwaro zategerezwa gukora n'ingene zikorana. Mu kanya mwari muvuze leta n'amashinga amateka n'ubutungane. Uno musi ku bwanyu nimba hari hakenewe impinduka, hari gukugwa bande mubona batariko barakora nk'uko mwariko muvuga yuko uwo mwabonye akora ari umushikiranganji w'ubutungane? Ikibazo kiba kirekire, jewe niravye ngahera kuri kuba narabukozemwo nkabubamwo, nkabona ingene intwaro ya CNDD-FDD yajikora ingene itunganije, biraza kungora kuvuga ngo hari gukugwa bande ndavye amazina y'abashikiranganji. Hari ico navuze ngira mutanyumvise. Guhindura umushikiranganji biba bisanzwe igihe biba yakoze ikosa, biba ari ibintu bisanzwe, nticari kuba n'ikibazo yaba umurongo w'ubutegetsi ingene bukora uno munsi bwakora bukurikije amategeko. Narabubayemwo rero, mwarabonye vyabaye mu 2015 igihe sentare nakoramwo nari imbere y'icegera yagomba gukurikiza ibwirizwa nshingiro rya 2005 ryari rikomoka ku masezerano y'Arusha. Mwarabonye ko vyabaye ngo byo mu isoko imwaro, abari bagombye guhagarikira amategeko guhagarara ibwirizwa nshingiro nitwe twirutse. Niwe murongo rero wa CNDD-FDD, nico bahisemwo ko ubutungane butokwigenga, amategeko atokurikizwa. Bisigura rero ko biza kungora uno munsi mvuze nk'uwaba icegera c'umukuru wa sentare yari bweje kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Mvuga nubwo butegetsi bukomoka mu isenyugwa ry'ibwirizwa nshingiro, n'ubutegetsi butari bujanye n'amategeko, burahari ariko buhari ku nguvu. Mwarabonye ko bwahinduye n'inyito, abagombye guhagararira ibwirizwa nshingiro bakarigwanira ubu nibo bitwa ko bagombye gusenyura inzego. Ibwirizwa rihari no munsi n'ibwirizwa rikomoka mu ryasenyuye ryari hari ry'ukuri. Rero uno munsi ivyo bakora jewe byose mvuga ntivyubakiye ku kutubahiriza amategeko, ko rero bohava biyambura umuntu wese yagombye guhagararira amategeko mu gihugu. Nk'umushikiranganji yaraje avuga ati reka turabe ingene ubutungane bwosubizwa umutamana, hagakora abantu bubahira ubutungane, hagakora y'abantu ico batinya cyonyine ari itegeko, ari gukoresha amategeko gusa. Urumva uwo bari bamwihenze ko nabivuze, nibaza ko atobana nabo ngo bikunde. Rero
mu kwishyura ico kibazo ngo bari gukugwa n'abari kugumamwo vyongora kuko yaba ari je ndabikora je nabakura bose nkazana intwaro yubahirije amategeko ishingiye kw'ibwirizwa nshingiro bya 2005 urumva rero yewe biraza kungora kuvuga ngo abari babibereye gukugwa n'abari gusigaramwo bo baba uno munsi kuko kubganje ni intwaro yubakiye kutubariza amategeko rero gukura umushikiranganje w'ubutungane kuko yagerageje kurondera ubwinga bw'ubutungane kuri bo birasanzwe urumva rero ni bidasanzwe iwacu ariko kuri bo birasanzwe. Ego mbe murakoze ngira ngo turaza kubigaruka ko reka tugaruke kuri Felix niyo nkuru uno munsi turiko turabona ibintu bitari bimenyerewe cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD mu bisanzwe abashikiranganji bazitambuko zivugijwe haratangwa amategeko nabo bakayubahiriza ariko uno munsi turiko turabona abashikiranganji baza bakora mu buryo butandukanye twarabonye mu minsi heze umushikiranganji w'igiga ca leta umushikiranganji w'ubutungane nawe yaramaze iminsi ariko arakora ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe aho aca kubiri n'ibisanzwe biboneka ko bakingira ikibaba abantu bakora nabi ariko wewe agashaka guhindura ibintu uno munsi Felix niyo nkuru mbega ntihoba hariho imigwi ibiri mu mugambwe CNDD-FDD abashaka guhindura ibintu n'abashaka ko ibintu biguma kwa kundi baba bariko baranyinyurana. Urakoze cyane Yarise kuvuga ko hoba hari imigwi ibiri muri CNDD-FDD mpora ndavyumva abantu babivuga mugabo jewe sindabiha agaciro gakomeye cyane kuko uravye imyaka 20 bamaze ku mutegetsi ukaraba vy'ukuri ivyo bamaze gukora urabona yuko ibyo kuvuga ngo hama hariho ibintu je nibaza ko baguma bya bintu vya mucezo wa ndani kuko aho vyugariye ni hamwe hariho akagwi nk'uko bizwi k'abantu batari benshi cyane aribo bavuga rikijana aribo bica igihugu aribo ata ikintu cyose kiriko kiratera imbere bafyondera hasi abo nibo novuga rero ko ari bafise inguvu kandi rero aho bigoreye nuko bahavuye dusanga barusha inguvu mbere n'abatwara igihugu kuko biraboneka neza yuko hari n'ingingo umukuru w'igihugu ashobora gufata ugasanga kanya gatoyi zirahindutse bisigura yuko hari ahandi hantu hafatirwa ingingo atari mu biriwe uburero ni bwinshi uhereye ku majambo avuga wenyene akaja ahantu akitangaza muribuka bya bintu byo ku rugomero miliyari 54 atanga indwi zibiri ngo bizobe bigize nte mwibuke bakuru bagiye mu mabanga bababwira ati biteza kwerekana amatungo mwinjiranye bukeye ngo bafise menshi ngo bava bamara amezi n'amezi ariko barayaharura ukabona yuko hari ibintu avuga mugabo angira atagiye inama n'abandi ugasanga hahandi rero hafatirwa ingingo nabo baciye bavuga ibindi canke baciye bategeka ibindi bisigura yuko rero ivyo bice bibiri bamwe bagomba gukora abandi ntibakore navuze yuko muri CNDD-FDD harimwo abantu kuva bashika bumva yuko igihugu cotera imbere bumva yuko bobana n'abantu bumva yuko umuntu wese yo kubahirizwa mu burenganzira bwiwe mugabo ni mugenzi wa Silver ikaravuga abo benshi nabo bamwe twabonye bataye bakomoka n'abasigaye mu gihugu rero nta jambo bafise nta n'uruvugiro bisigura ko rero igihugu c'u Burundi kuvuga ngo bariko barahindura abagize leta bamwe bariko baragira iki nkuko Silver yagiye kubivuga mu rumenga ari uguhindura nta n'umwe yosigaraho uhereye ku mukuru w'igihugu kuko uravye igihugu aho kigeze niyo kija urabona yuko kigeze umugani wawe undi kumanga hasigaye akantu gatoyi ngo tucibagirwe burundu kuko uravye inzara uravye amaganya uravye amagorwa uravye ubwicanyi uravye ubusuma n'ibintu biteye ubwoba mu gihugu bigaragara yuko rero iyo mico ibiri iriho nivyo mugabo uwo muce wa kabiri w'abantu bagomba gutunganya ibintu ntakuri ntaho boronka bakorera kuko hariho akagwi kamaze kwitunganya kandi kiyugaranye ko nyene ariko konona kicaga kiza igihugu ngira no bandagije ngaho Ega makabazo ni kakandi nyene ngira ngo kwa Silver nimpagaritse mwebwe ntimubona ko hoba hariho impande zibiri no munsi mu mugambwe CNDD-FDD zoba ziko ziranyinyurana ikibazo jewe kiraja kungora kwishura no kuri mugabo ivyo umuntu yumva kure
murabona ntitwivyegereye turabona ko ivyo ari byo vyose indani muri bo hariho abatahevye hariho abacingana n'abafasoni novuga ntibagitera igere bagerageza guhagararira ukuri ego hava dusanga mugabo twibeshe ko icatumye bamukura koko ndikiragaragara twafatiye ku bintu yari amaze kubakora umushikiranganji w'ubutungane vyagaragaza ukugomba kwigenga kwiwe n'ukugomba k'ubutungane bwo kwambika umutamana bwo kwisubiza umutamana rero indani nta umuntu niyo bura burundu bariyo babifuza ko igihugu cogendera ku mategeko babona ko ibintu bikwiye guhinduka nizere ko n'uwo mushikiranganji ari muri abo yabibona uko novuga nti nasa n'uwari yarejewe nagira nti kaba karabaye ntibigishobora guhinduka ariko biratanga kizere gatoyi kubona ko hariho abantu bacubahuka keretse ko umuntu ashobora gusanga nihenze nawe nyene ngira ngo atamenye abari bo ariko yaragomba ko bakorana uko ku rundi ruhande arabavuga ko yoba yatize ko atubaca amategeko ya bamwe ntose ntabwo amazina hama akagomba kubaha y'abandi mugabo muri vya bihangange by'impande zibiri zihangana biratanga kizere gatoya ko indani ho bariho abantu naho umuntu atubikeka ko abantu babona ko ibintu bikwiye guhinduka ego abantu nk'abo nabo gutera intege bakiriho ariko uko biri uno munsi murabona ko uca uburizwamwo ubaye ukivyura umutwe baca bacinyiza ego niko umuntu yobisoma muri uwo mwanya ko ibyo kunyinyana indani byo vyamyeho kandi umwanya bakiri hari baconona birasa n'ibizoguma gutyo ego Sylvain nimagaritse ngira sinzi ko mwakurikiye hari ivyandikwa ku mihora ngurukana bumenyi yuko uno mushikiranganji w'ubutungane mwavuze ko cyane ari we wenyene yoba yaritavye igikorane cyaheruka gutunganywa imakamba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo mbere uno musi bongeye kurongora ikiringo cyo gutwara umugambwe bitari bwabe muri CNDD-FDD abavuga ivyo mwibaza yuko imvo bavuga zifashe hanyuma ko asubiye gutorwa Reveriyano we ashobora gufasha iki afise ingufu zihe kubera ko abandi bashikiranganje batari bamwitavye hanyuma ko umwe yamwitavye mugabo akaba n'uwundi atari yagiyeyo nawe nyene akabajanye n'uwundi vyo mubivuga kwiki ivyo vyaravuzwe biriko biranavugwa yuko uwo mushikiranganje mu vyo yoba yazize ko bari uko atashoboye gusoma neza guhangana kw'iyo migwi ibiri ko yoba yabaye muri bamwe mukuru w'igihugu yoba yaridogeye mugabo ndabishize twamugina sindavyemeza n'ivyo twasomye ku mbuga ngurukana bumenyi nyene bavuga ko yoba umukuru w'igihugu yaravuze yuko adashobora kwihanganira abantu bagomba gusaba abami babiri ni bimwe twari ko tuvuga kare ibyo kunyinyana by'utugwi tubiri bishobora kuba birashoboka ko vyoba vyari ivyo kaba wewe umushikiranganje yagize ati reka nkore ivyo uko ndavyiyumvamwo wewe yiyumvamwo ko ubutungane bwo kwigenga hanyuma agasanga uko avyiyumvamwo yibaza ko yoba bishigikiwemwo n'uyo batwara umugambwe ariko agasanga yavyihenze ko ku rundi ruhande bavuga ati si uko tubishaka ariko nguye nkagaruka n'utwara umugambwe wa CNDD-FDD sinibaza ko yifuza ubutungane bwigenga n'ukuri nshobora sinanihenze sinibaza ko imyaka hamaze 20 yaba yaragwaniye ku butungane bwo kwigenga ko amategeko yokurikizwa mu gihugu tuba turabibonye ntaba yarashigikiye ko irizwa shingiro ihonyangwa muri 2015 amabi yabaye mu gihugu yatwara umugambwe yose yarahari mbe yagizemwo n'uruhara mwamwe canke nka ntiyakoze byose ariko byinshi yarabifitemo uruhara rukomeye ko yatwara umugambwe no kuvuga ngo
imigwi ibiri irimwo iranyinyana birasa n'ibigaragara, ariko umushikiranganji turiko turavuga uno munsi mu byo yazize kugomba kutungana kugenga cobamwo, ariko nico cuko yoba atamenye ingene umucezo wa ndani nkuko babivuze abandi ukogwa, batamwihenze ko yarabihenze naco kirashoboka. Yoba jewe ku bwanje yazize ivyo bibiri. Hama kuba ndi kure yasuye kugaruka nk'utwara umugambwe, nta cizere bitanga, ku bwanjye nta cizere guhinduka, kuko urumva aca abandanya uko yahora akora no mu madisikuru yiwe, ko twarumvise ko acishamo akantu ko gushima abakuru b'ibihugu bakoze neza nkabagaza, ariko mu mvugo no mu imvugo n'ingiro ntibijana, ibyo bakora sibizika guhinduka ejo, kiretse habaye abantu bandi babihindura bavuye hanze biyumvira uko igihugu cyosubira ku murongo, bava muri bo bava hanze, ariko sinibaza ko bizohinduka bivuye muri CNDD-FDD. Sidavyizeye jewe uko nshobora kwibesha, ariko ego akabazo nako nyene Felix niyo nkuru, ngira ayo makuru namwe mwarayaronse, hanyuma mwaronse n'amashasha y'uwo bagiriza yuko yari yagiye kwitabira mu gikorane ciwe uno munsi yongewe amabanga. Hari ico bigiye guhindura abo bavuga uko ko yoba yahowe ico ko yitavye umushikiranganji wenyene abandi batagiye, nico coba kiri inyuma y'ikurwa ryiwe? Mwibaza ko abavuga ivyo bifashe? Ego urakoze Gilbert, je sinahava nemeza n'ukuri yuko yoba yazize yuko yari yitavye biga birori vy'umukuru w'umugambwe Reverend Kuriyo, naho yagiye ari umwe n'ivyo abandi ntibagiye, mugabo sinoshobora no mu mutwe sinobishiramwo yuko hari umuntu yohava azira, ariko urwego nka rurya yohava azira ko yagiye. Nivyo politiki iragora, ariko nibaza havugwa vyinshi mu vyari bimuhanze nawe nyene muri aya mezi yaramazeho. Ndibuka yuko mbere hariho n'ikiganiro coba caraciye ngaha categuwe na FOCODE, bavuga yuko hari n'ibibazo umushikiranganji bwiwe batahuriza n'umugore n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ku mafaranga yoba aja mu vyiwe, gushika mbere bavuga yuko arungika umuntu hajya mubiri we kugira aza aramucunga. Nibaza ko ari ibintu vyose umuntu ashize hamwe vyo kwerekana yuko yoba yabogojwe kubera akazi katamunaniye canke atari kakora ivyiza, mugabo hariho ibindi biri inyuma, ivyo ntaworeka kuvyemanga. Hari ivyo vy'uko yoba yakinye inkaratamba akaja kwa Reverend Kuriyo, hari ivyo vy'uwo mukenyezi w'umukuru w'igihugu, n'ibindi vyo muri bo atawuzi, mugabo vyoba bibabaje cane hamwe nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yariyumviriye wenyene agafata ikaramu akiyumvira ati uyu muntu ko yagiye hariya uravye amajambo yaramaze kuvuga y'abami babiri biki n'ibiki, vyoba bibabaje cane, bikanagaragaza yuko na wenyene yoba afise ikibazo mu burongozi, ahubwo aho kwihutira kuza arakura abantu gutyo ku tuntu nk'utwo dushobora kugira ingaruka mbi igihugu, mbere atari n'uwakuye gusa, yuko yawe nyene yo kwikubita agashi n'ukuri, akaraba inyungu z'igihugu ntazaraba inyungu z'akacankuriya, kuko baguhaye amabanga y'igihugu, kurongora igihugu si ukuja gukina umupira w'amaguru, uba ugiye gutunganiriza abarundi bose, ugiye gutunganiriza abanyagihugu bose atarimwe avuyemwo. Uti mbega ko yatowe kandi nta cantangaje, sinonavuga na vyinshi kuri ivyo kuko nta cantangaje. Je ku bwanje nabona yuko uravye uko CNDD-FDD yubatse, uravye amajambo wenyene yaramaze imisi avuga, haba kuvuguruza umukuru w'igihugu, amenya mu biganiro abanditsi n'abamenyeshamakuru, aho umukuru w'igihugu avuga iki wagaca avuga iki, haba ivyo kugurura imipaka, haba ivy'igitoro kizoboneka, turiko turagerageza ubundi nawe turi murindira amavoka. Wabona yuko afise ico yishimirije kandi afise inguvu nyinshi, novuga mbere nkemeza yuko zoba zisumba iz'umukuru w'igihugu. Kugaruka kwiwe rero
ni ukwihanganisha abarundi, ni ya magorwa, ni wa mubabaro bamazemo igihe nibo bagiye kubandanya, kuko nta gishasha azanye, agarukanye vya bindi vy'uko akantu kose ari gukonjiga. Burya rero naho twari tuvuga ivy'ubutungane tukaraba n'amajambo avuga, ku gisata c'ubutungane hoho novuga yuko bigiye kuyangara cane, kuko no muri iyi minsi heza urumva hariho gushobora kuba hari inyinyurana. Ubuhoho rero arose aciye aronka inguvu zikomeye, aho mbere atawuzoshobora kuryogora uhereye kuri hejuru y'umukuru w'igihugu. Bigaragara yuko rero igihugu kigiye gutatana, kumera nabi kurusha uko vyahora, ni bitakushika ngo hagire impinduka zishoboka nk'uko mugenzanje Silver arabivuga. Naye hariho kwitega agakiza mu ntwaro ya CNDD-FDD no mu CNDD-FDD, nukuri novuga yuko ari nko kurondera amata mwibuye, nivyo novuga. Ego. Sive nimpagaritse, mwebwe mwarakoze mu gisata c'ubutungane, mushobora kuba muziranye canke muzi n'abatari bake bari muri ico gisata. Uno munsi mbega uyu mushasha yaje muri leta, mwarimu muzi azwi hehe? We ntimwiyumvira ko ashobora kuzokora ibikora inka mbere no kuruta uwo bakuye? Ikibazo Imbere kiragoye. yuko mwishura ikibazo kumbure nibutsa bariko baradukurikira yuko nubu Kefa ariko aratwumva, turiko turagerageza ukuntu tumutora mu kanya, ngira araza kuduhamvya, mutwihanganire ni kumva zitatuvuyeko, ariko we aratwumva ariko turiko turamubona ku murongo. Murashobora kwishura Silver nimpagaritse? Ikibazo nticoroshe ga, uwo mushikiranganji mushasha je ntawe nzi, ntawe nzi kabisa. Ariko kwico gikurikira cerekeye ko ashobora kuza agakora ibitangaza, tugasanga ngira ngo wagomvye kuvuga tugasanga iyo twariko tuvuga tuti bamuburijemwo wewe yaraje neza, ugasanga yoza namusumbya, vyoshoboka. Ariko naho yoba afise uwo mutima, iyo volonté ntavyazoshobora, kuko akarorero naka umurongo bakorerako, umurongo ntarengwa, nuko ubutungane bwoguma ahubwo ari igikoresho bakoresha, gituma babananya bakora ivyo bashaka gukora kandi bakavyitirira ubutungane bukaja muri uwo mujo. Ko yohava aza akabikora akabishobora, oya, naho yoba afise uwo mutima ntazobikorera, ntahariho, kuko umushikiranganji ngitangura ngira nabivuze, ni wa muntu, ni igikoresho bashiraho rimwe na rimwe uko bakora ubu, ariko ndiko ndavuga ubu kugira ngo uwo mushikiranganji abafashe gushira mu gafuko ubutungane. Ni ukuvuga niwe baherako kubuza ubutungane kwigenga, babiherako, kuko niwe bazobwira bati mwirya sentare hajya, sinzi ko muramaze kubikorana, murabizi, iyo hageze kunoma abacamanza bakuru biba vyavuye murazi ko ari umukuru w'igihugu abanoma, umushikiranganji baba bavuganye, yabagatora uriya naka uriya azotworohereza. Hanyuma hageze urubanza kanaka bagomba ku majambo y'ikirundi akomeye nokoresha ngira ndayakenye, kurwingiza umuntu kugira bamuheze mu gasho bamurenganye, umushikiranganji aha itegeko utwara sentare ati rujya rubanza muzorushiremwo banaka na banaka. Urumva umukuru wa sentare amaze kubategekwa n'umushikiranganji w'ubutungane, bica byorohera bwa butegetsi bukoresha igitugu gukandamiza abo bose babona ko batumva ibintu kumwe. Abo bantu bose bagomba kurenganya, hama ukaca ugenda mu gasho ugaherayo. Ivyo biranumvikana, n'utabuciyemwo yovyumva, biranagaragara. Murazi abantu benshi bahejejwe mu buroko kubera ko umushikiranganji w'ubutungane akoranye n'amasentare, ahava agakora ivyo systeme yamutumye, ubwo butegetsi buhari bwamutumye bigakoreka. Ahandi hoho ba Dr. Sahaba niba baheze mu gasho, nta muntu n'umwe atabona ko bariko bararenganywa. Abamaze iminyero ntibabahera mu gasho, nta muntu. Niryo kosa novuga ngo yarakoze uwo mushasha. Numvise ngo hari abantu yarekuye bari baheje iminyororo baherayo. Hari abantu bakorana na CNDD-FDD niyo systeme
kandamiza abantu gushika n'abanyaga amatungo abantu yabo ku mugaragaro bagasingisha abantu ngo vuga ko atatuzoza wishuza bakunyaze urukomba amazi ngomba kuvuga wa mu procureur general yakugwa mwarabonye akamara amazi basanze mu biro ngo navyo nyenda bivuga ndavyikura ko nabonye aho vyanditse ku mbuga ngurukana bumenyi ngo basanze ibiro vyuzuye ibinyagano amafaranga ngira ngo sinzi ko ngo n'amama n'amarengo doro bisigura ngo rero uwo muntu ataje akora mu uwo murongo yoba agomba gukora nk'ubakuye nta kamara nta kabiri yomara abarundi rero barashizwe mu gafuko bakubitirwamwo rero uwo bashizeho abazi aje kuyoboka kenshi agakora ivyo bashaka gukora ni ukuvuga ngo naho yo babishaka jewe nta cyizere n'ukuri ndamuha nta n'amahirwe ndamuha ko yozo bishobora kuko nta kiko kirahinduka nta bimenyetso byo kugira ngo ko ibintu vyahinduka mbona sinzi byinshi mu bya politiki ariko ntavyo mbona kabisa nibaza ko uyu aje mushasha bizomugora cyane kuko niyo uganiriye n'abacamanza bakiri indani barakubwira bati ibintu byarayangaye ntawe ukivuga turarabana tugatinyana kuko baramaze kuremamwo ico abacamanza ni ukuvuga ngo agira ati mare kabiri urumva ubutungane ndetse n'igihugu cyose bose bakorera ku bwoba siniteze ko hari ico yohavaga azoshobora naho yoba ari umuntu yabishaka koko. Ego mbega nyene Sylvain Ntimpagaritse mukiri ngaho nyene ivyo vyuko umuntu aba ariko aragerageza akavuga ati reka naho bigoye ngerageze guhindura ibintu uko nshoboye mbwa bagaca kugwa ubutarariye ntikobara nko kumuha agasopo ugira ati n'ubundi ejo azoza ntazagire ntazahirahire ngo akore ivyo tutamutegetse canke azamenye ko hariho umurongo ntabanduka ivyo ntivyo bifise ingaruka mbi kubikurikira mu bijanye n'ubutungane canke mu ntwaro muri rusange. Nukuri tutabisoma co kimwe tubitahuye co kimwe nuko ubwo n'ubutumwa barungikiye uwo wese bazoba bajeje amabanga cane cane bareka uye mushasha je ati wabonye ukaramuka ugombye kuvyura umutwe nawe nuku hama gacagira ati mama wanje uko zivuga itwerekana zozitambuko n'ubutumwa bahaye uyu aje ubutunga aje gutwara gusubira uwo mu butungane babuhaye n'abandi bashikiranganji bahorana muri leta nagati habwa bati uzogomba kugira kuja kubiri n'umurongo wa systeme ubone ko bavyita nuko n'ubutumwa bahaye abacamanza abatwara amasentare mbere n'abacamanza basanzwe bati utazovyumva uko tuvyumva ntituzomwihanganira aho rero nimwe bavuga ati umweru bikuruga kwira igihugu cyose no kuba n'ifi mu gufifera ku mutwe no kuvuga ngo n'izindi nzego zose atari mu butungane n'izindi hose bagira bati umurongo wa system no kuvuga ngo araba ico ishaka ni bamwe uzosanga ari bamwe abantu basike bakorera kucoba biyumvira n'ica batatumwe jewe narabibaye ngo gatoyi ugasanga abantu abacamanza basanzwe barafise ubwoba ngo muraraba neza ngo idosiye irimo banaka bakagomba kwiyumvirira n'ivyo atanababwiye kubera ubwoba babaremyemwo no kuvuga rero ubwo n'ubutumwa wa murongo bavuga ngo utukura murano bakunda harababivuga gutyo bati urwego rw'ubutungane burinda gukora bukorera mu kwaha kwa leta executive n'izindi nzego zose abafata ingingo bose bati uzoramuka akoze uko tudashaka nazo amaze ukwezi kumwe nazo amaze indwi imwe ntituzotinya kumushira ku ruhande bakoreye uyu mushikiranganje ni ukuvuga rero ngo n'ubutumwa nk'uko mwabivuze no ku bandi batakuwe ejo bace batangura kwiyegeranya bakore uzosange bariko bakora mbere bakora n'ivyo batatumwe. Ego
Ego Alice ndabumva akabazo kumbure mu kanya mu dutunge n'ubu ndabona kefa ari kutwandikira ariko ntituriko turamubona ariko ngira mu kanya turarondera ubundi buryo twoshobora kumutorako akabazo Felix niyo nkuru uno munsi niba mwarakurikiye mu mpera z'umwaka mu kiyago umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatunganije ari kumwe n'abanyagihugu n'abamenyesha makuru ibibazo byabajijwe vyinshi vyari vyerekeye igisata c'ubutungane mbere gushika naho tubona bitari bimenyerewe urongoye CNIDH mushasha Martin Blaise Nyaboho musenyeri abaza nawe nyene ibibazo akagenda kubaza nk'abandi banyagihugu umukuru w'igihugu mwumvirije yabona yuko abitahura agiye gufasha ariko muri uko gufasha akuye umushikiranganji abandi bashima musigura gute ino ngendo ya Evariste Ndayishimiye ego urakoze Gilbert rero avuga yuko ingendo Evariste Ndayishimiye inyifato yiwe mu gutwara igihugu biratangaje ku buryo umuntu abura n'ahahera n'ahahereza kuvuga ibyo yumvira n'ibyo akora kuko ibyo avuga n'ibyo akora n'ibintu bibiri bitandukanye kandi byategerezwa kujana mu isanzwe umuntu na cyane cyane umurongozi nk'ujya icyo avuze mu isanzwe cyateza gukurikizwa uko nyene nayo ubundi aravuga ikintu ukazumva umuntu aramuvuguruje aravuga ukazabona umukuru w'umugambwe aramuvuguruje aravuga ukazabona umushikiranganji cyangwa uri munsi imbere avuga ati nanje hariho abo mpa raporo nibaza ko ariyo ngorane hari nayo handi ho narabikurikiranye cyane kiriya kiganiro kandi havuze nk'ubutungane cyane kubera iki kubera ubwa mbere bari batanguye abanyagihugu bari batangugira icizere c'ubutungane babonye impinduka zari zimaze iminsi zikorwa n'uyu mushikiranganji Artemo akuwe niho abona bubahuka n'umukuru w'igihugu mbere naho uvuze ngo hari ibyo menga arumva byinshi wamenga hari ibintu ari karakwepa kuko byamukorako kuko amajambo yarashikiriza haba mu myaka iheze mu mpera z'umwaka avuga yuko hagiye kurekurwa abantu mu nyuma ukumva ngo harekuwe n'abataregereza kurekurwa kandi byakorewe umubiri we n'ibintu bitumvikana cyane kandi ugasanga nivyo hariho abashoboye gufatwa barahanwa barafungwa mugabo hariho n'abandi ataco babikozeko ikimenyamenya nuko hari abantu n'ubu bakiriwe imyaka yo gufungwa barayiheza mugabo bakiri mu mabohero ukiyumvira none abo bantu bagenda kugira amatohoza mu mabohero ntibabonana nimbaza yuko hariho ahantu hafatirwa ingingo atari ku mukuru w'igihugu akarorero gasanzwe nako tumaze kumuvuga kenshi witwa Bataziragangi Dieudonné umukoroneri w'Uburundi afunze kuva mu 2021 aho yari yarahereje igihano yumvire gushika uno munsi akaba ari mu ibohero rya Bubanza aho nta muntu n'umwe atayikoze ko yarandikiye bose guhera ku mukuru w'igihugu CNDH iratindiraza iragendera muvugira baratinda baraza bakumubwira ati nukuri byanse amakuru tuzi nuko hari utwara ishovye tamajor prime ari bonyene yavuze ati jewe nkiri ngaha wewe ntuzopfa uvuyeyo kandi ni yakiri ubu nosi ntawuzi ko adindiriye nayo ko azokugwa none ubwo butungane bwa bamwe abandi ntibatunganirizwe nibaza yuko ari n'ibintu by'ibihushane byo bukorerwa mu mugambwe CNDD-FDD no mu nzego zijogwajoga z'igihugu kuko ntibitahura ngene uba warashikirijwe mu banga y'umukuru w'igihugu ukabumva umunyagihugu arakwituye akubwira ati hamwe twaheruka bwabone nabashikirije ikibazo yakubahwa mukuru w'igihugu mugabo n'ubu ntikiratorega umuti ukabona umukuru w'igihugu araba hirya no hino n'ahandi mukuru w'igihugu avuze mu bisanzwe nibaza yuko ababijejwe bateza kwiruka kugira bamuhe raporo y'uko ico kintu cakunze gitakunze bisigura ko bavuye hajya hari ahandi rero bababwira bati mbega ivyo mwariko muravuga ubwo ngo bisigura ikigira kabiri muti mbere byarashitse n'utwara mu gusende hashaza kubariza ibibazo hajya ni ibintu biteye isoni n'ubwoba binerekana yuko mbere ngira hariho abantu bamwe baba bari mu bintu batazi
ubwo umugwi nk'urya bavuga ko wigenga ingene ushigwaho birazwi uca imbere y'inama nshingamateka barabura n'ukuri umwanya wo kuja kurondera umukuru w'igihugu akabwira ati ibibazo biri mu butungane n'ibi hari abantu bafise ibibazo ibi n'ibi ku buryo aza gutonda mu bandi nk'umuntu umenga ntaco bakorana n'umukuru w'igihugu ntaco bakorana na leta ni ibintu biteye isoni niho waza kubona n'abandi usanga bafise aho bahurira n'umukuru w'igihugu bagiye gutonda ngo bariko barabaza ukabona ko ari ibintu biteguye kugira baryohere canke banezereze abanyagihugu mugaye intumbero ahanini ari kugira basamaze kuko ivyavuzwe yego yarerekanye ko umenga ariko aravyumva reka turindire kandi iminsi iheze iraheze bibaye hari ikintu gishasha twovuga ko twarumvise muri vya bindi vyavugwa na ba bantu yuko ari cahindutse ba bantu vy'ukuri bararekuwe naho ugenda usanga bariko bararekugwa ari ba bandi bariko bazira ibitoki canke barenza akarimbi barengeranya akarimbi ku matongo hariya mugabo ba bandi bagirizwa ivyaha mbere bifatiye muri politike hari abana bafunzwe ngo bari mu migumuko mu 2015 haba abasirikare bagirijwe canke biriya haba bamwe bagirizwa ngo bisha ababikira ugasanga umuntu agwaye mu mutwe mwaracari n'ibintu biteye isoni n'agahinda novuga ko atagishasha n'ukuri hama ikindi nagomba nshike ko ni cari kibajijwe mugenzi Silveri ati mbega umushikiranganji mushasha aje mubona hari ikintu azohindura ko wabaye muri ubwo bushikiranganji wakoreye muri ubwo bushikiranganji woba umuzi hariyo n'ikindi kintu gitangaje muri ubu bushikiranganji biriko biraba muri iyi minsi sinzi ko ari ugukunda ubwoko bw'abatwa kurusha mugabo nibaza yuko kugira ubushikiranganji bw'ubutungane buronke umuntu vy'ukuri abuhagararira vy'ukuri n'umuntu aba bwegereye canke ataciye mu zindi nzego za politike kuko uwo turumva yahora mu za yase usanga umuntu yarabaye mushinga amateka cyangwa yaragize nte ugasanga birazungurutse ni ukuri hari aho bishika agakora ibikora inka muga hari naho uravye n'ubutumwa barose kuko gukurwa k'umushikiranganji si ukumukura gusa nibaza hanini ko hari ubutumwa butanzwe buhawe abashikiranganji buhawe abandi bo mu nzego zitandukanye mbere bihawe n'abacamanza n'abashikiriza amanza b'igihugu cose bati murabonye n'uwahora batwara nyene bigenze na mwebwe ubusubira kwiyumvira yuko atari kakora ibiri mu ntumbero yindi imwe twabaha tubaha iminsi yose nawe nyine azomera kurya nibaza yuko rero atagishasha atakintu ubutungane barasubiye kubwimbira kuko n'uwaje azanye ubwoba azokorana ubwoba kandi ubwoba ntibutwara n'ukuri nabanagejeje ngaho ariko Felix niyo nkuru umuntu abumvise mugira muti umukuru w'igihugu naho avuga ni disikuru ya politike ariko hari ahandi hafatirwa ingingo hejuru yiwe ariko mugabo nawe nyene turamuzi hariho ngingo ahora afata kandi zikaja mu ngiro ntivyo bari gihushana mugomba akarorero k'ingingo zifadika muvuga uti yarafashwe hanyuma zirakurikizwa ni ukuri si nyinshi nzi ego mwe mbwira muti ingingo rero zifatirwa ahandi umukuru w'igihugu si wafata ingingo umukuru w'igihugu si wafata ingingo kuko mbere no mu maza yiwe agitangura kuyobora igihugu warumva ko afise imvugo twese twarayizeye agishika imvugo ihumuriza imvugo yo gukora bigakoreka mugabo twararondeye ikintu na kimwe coja mu ngiro turabura kimenyamenya n'ibyo tubona iminsi yose twazi ivyo yavuze abantu akaja imbere y'abantu akidoga ubutungane wagira rire mu kibaza ukiyumvira uwo muntu twebwe abanyagihugu turiko turarira none n'uwo twari tuzi ko dutunganirije arire sinzi iyo twoja nawe nyene n'ukuri nta mahirwe y'uburongozi mbona umenga afise umurengera nivyo igihugu kiracariho hari ibyo ashobora kuba ariko arakora mugabo twebwe ntituraba n'ibyo bashaka turaba byinshi bitarakorwa kandi abanyagihugu twebwe dukeneye naho nagomba gushika akabazo Sylvain nimpagaritse nkako nari nabajije Felix niyo nkuru ngira mwagakurikiye ingendo y'umukuru w'igihugu
muravye ibibazo yari yabajijwe mu mpera z'umwaka, amadosiye yari yavuzwe, tukaca tubona n'ibibaye umushikiranganji akuwe, hari isano bifitaniye, mbega ntimubona ko hari ibihushane mu mvugo no mu ngiro, mu gihe uwo mufashije muvuga ko mushima ari waciye akurwa? yewe tubirabiye mu bwaguke bw'ikibazo, ikibazo aho ubona naho turiko tuvuga umushikiranganji w'ubutungane yari yagerageje kwerekana ko hariho abantu bacifuza ko amategeko yo kwiganza mu gihugu, ko ubutungane bwo kwigenga. Yari akeneye, tugerageje kuraba ivyo yari amaze gukora, ko yari mu bantu bifuza impinduka. Turabiye aho hoba hagufi, je nagira ngo kubera umutwe w'ikiganiro ko wari umeze, twari kukiraba tubihereye iyo iyi ntwaro turiko tuvuga uno munsi yamuka. Iyo ntwaro ishingiye kwibwirizwa shingiro ryakubise kudeta ryari rihari. Ni ukuvuga ngo hari jewe mwari munyemereye ko ndengana gato umutwe w'ikiganiro. Ego murashobora gutarira kugira ngo mushobore gusigura neza abantu batahure ibiriko biraba, ibikorwa, impinduka ziba, nimba mubifitiye insiguro. Ego jewe ndabifata ndabihereye mu byabaye 2015, igihe mushitsi Nkurunziza yihagira ikiringo ca gatatu biciye ku bindi bwizwa nshingiro. Ivyakurikiye sinobagaruka ko tumaze imyaka irenga 10 tubivuga, bivugwa amabi yakurikiye mwarayabonye. Ubu ngerageje gusimbiza intwaro yakomotse muri iryo senyerwa ry'ibwirizwa nshingiro, isigaye ifata abagerageje guhagarara ibwirizwa nshingiro ko ari bahubwo bo kwirukwa, ko ari bakwiye gufatwa, bakagirizwa kuba bashatse gusenyura inzego. Abazisenyuye abasenyuye ibwirizwa nshingiro nibo biruka ku bagerageje guhagarara ibwirizwa nshingiro. Muri ubwo busho, ubwo butungane bwari buhari, murazi ko abagerageje kugira ati ibwirizwa nshingiro ntiryohonyangwa nibo birutse. Abagerageje kugerageza gusubiza ibintu mu buryo nibo bafunzwe. Muri ubwo busho buzuyeyo. Hari n'abamaze iminyororo yabo ariko vyanse ko barekurwa. Rero umushikiranganji yaragerageje kwerekana ko vyoba bigikunda. Birasanzwe cyane ko baca bamuzibiza bagamukuramwo, kuko intwaro ubwayo ishingiye kuko utubahiriza amategeko, yamuka mu kutubahiriza amategeko. Rero nta na kimwe jewe mbona gitangaje ko bigenda uko vyagenze, ahubwo bagize bati hariho abantu biyumvira, baciyumvira ko bishoboka, bati babereka ko bakwiye kubanumya simpave mvuga ijambo atari ryiza. Rero yewe umukuru w'igihugu ivyuko yoba ari we atoba ari wafata ingingo, navyo biranashoboka, kuko mwumvirije ivyo avuga ari mu nama zimwe publique, ukaca uraba niba ikaca bikorwa, uribaza ikibazo ubwo ni wafata ingingo koko. Jewe rero mugenza ndavuze ati si wafata ingingo, numva no mushigikira, kuko muri bya bibazo byari byabazwe n'inyishu zari zatanzwe, womengo hagiye kuba kubase agahengwe, hari abantu bagiye kuzotezurirwa. Urumva umuntu agira ati ngira ngo umunsi umwe Imana izotwibuka ibintu bihinduka, ariko urabona ko sivyo bibaye. Ni ukuvuga ngo ingingo n'ahandi zifatirwa. Rero jewe sindabisomera ndabifatiye, ahubwo iki ni kamwe mu bimenyetso vyinshi vyerekana ko ntwaro idutwara uno munsi iciye kuri n'amategeko, n'ivyo ikora binda kuba ari ibintu biciye kuri n'amategeko. Utavyumva uko yigigweyo. Rero abari indani n'abari hanze bifuza ko ibintu bihinduka, ahubwo baribukijwe ko ibintu bikwiye kuhinduka, abumva ko abagatahura ko uno munsi intwaro dutwara ari intwaro itifuza ko hobaho ubutungane mu gihugu. Ego mu buhinga bw'ivyuma banyeretse yuko twashoboye kuronka ukuntu tuza kuronka Kefa Nibizi Floribert, nimba ari karanyumva yo kugura mikro. Kefa Nibizi, nimba muriko muratwumva mwiriwe?
yasubiye kugara mikoro sinzi akabazo afise mu kurindira ko ngira aza gusubira kugurura mikoro ngira mwoba murishura Felix Niyonkuru. ego nivyo twibanze cyane ku mushikiranganji w'ubutungane kuko washaka niwe muri iyi minsi bamaze twashoboye kubona canke kumenya ivyo ariko ararangura. Ngitangura navuze nti umushikiranganji w'inyubako ngira nukuri sinigeze ndonka amakuru y'ibikorwa vyiwe, sinzi ko ari uko bitaja hejuru canke mu maradiyo cane, mugabo sinovuga ngo hari ico ndabizi ko canke ndamuzi ko kuko ntiyigeze yiyerekana mu kazi canke mu vyo akora. Ngene nico catumye rero ahanini twibanda kuri uyu mushikiranganji w'ubutungane ari we twari tumaze imisi tubona, kandi ikindi naco nuko no mu bikorwa vyacu nk'ujejwe kazi na muntu usanga kenshi cyane dukorera mu vy'ubutungane kurusha, ugasanga mbere n'ibikorwa mu butungane turabimenya kandi turabikurikirana cyane, naho n'ibindi vyo mu bundi bushikiranganje butandukanye n'ubuzima bw'igihugu muri rusange tubikurikirana. Nico cyo catumye twibanda cyane kuri uwo mushikiranganje w'ubutungane. Nibaza ko Ego mukanya Sylvain Impagaritse yavuze ati iyaba ari jewe ndi umukuru w'igihugu abashikiranganji bose nari kubakura kanatsinda ni leta iriho idakwirikije amategeko. Yaba ari mwebwe muri Evariste Ndayishimiye abandi mwari gukura bari bande canke abari kugumaho bari bande? ndavye ibikorwa vya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, jewe sinovuga ngo nari gukura abashikiranganji abo bwa mbere ndiwe nari kuja ahantu nkiherera nkandika ikete ryo gutanga imihoho kuko gutwara Burundi vyaranse. Uravye igihugu aho kigeze, vyose vy'igihugu ni nk'ivy'urugo, bibazwa vyo mu rugo bibazwa serugo, ivyo mu gihugu navyo bibazwa umukuru w'igihugu. Uravye rero ko igihugu catatanye, igihugu cabaye nabi gushika kuri uru rwego, mbona umenga aho gukura abandi ndiwe no kwiherera by'ukuri nkandika ikete nkagindikira ikete abarundi ndababwira nti je ndakinjuye, reka hagira uwundi aza murabe ko muronka agahengwa. Niko ndavyiyumvira n'ukuri.